Amahoro kaze mu kiganiro c'imyuga n'abanyamyuga ubu kikazoba kigiye kwitwa Youpreneur aho dutumira abanyamyuga bakatuyagira byinshi kuvyerekeye umwuga wabo ivyo baba bakora eka mbere tukahungura n'ubumenyi bwinshi. No munsi rero ndafise umutumire ndamubwira ndamuikaze ashobore kwidondora ashobore kutubwira byinshi kuvyerekeye umwuga wiwe. Ndabaramukije. Murakoze. Amahoro. Amahoro. Mashaka kwidondora ko baradukurikirana. Yego cyane. Izina ryanje nitwa Mugisha Aroni. Sanzwe ndi umunyamwuga muri Bujumbura Rirare. Ndakorera ku mwuga wo gucapa, nkongera ngakora no ku mwuga wo kubumba n'utundi tugenegene kanaka. Tugiye reka dufate ku vyerekeye umwuga wo kubumba no gushobora gucapa mu gusiga amarangi. Yego. Iyo myuga ko ari ibiri irafitanye isano. Irafitanye isano cyane kubera ko kenshi iyo wumvye ikintu ugisige no kuvuga uco usanga cya kintu cyawe atafinisage gifise ni kuvuga nta herezo kiba gifise nta buryohe kiba kiraronka. Nico gituma kenshi abantu babaza canke bacapa canke babumba baba bafitanye isano cyane n'abantu basiga amarangi barakorana kandi usanga kenshi abo bantu babazi ni gusiga irangi. Nakaye karusho kuba mwebwe mushobora kuba mubikora byose carimwe. Akarusho kahari urumva nk'uburonse nk'ikiraka cyo kubumba hageze gusiga urumva hamagaye ubundi muntu umuhemba amahera ariko ari uciye uvyikorera hariho récupération usanga uri kuri récupéra ayo mahera ugasanga arinjiye mu muryango. Iyo myuga ko ari ibiri mwayitanguye ryari? Je nayitanguye muri 2000 niho natanguye kuvyo gucapa niga mu ishuri ryo mu wa kabiri ndabikora ndabikunze cyane bindimo amasanga ivyo gucapa byambayemo cyane ku buryo ni kwishuri barabinziza cyane abarimu urabizi ko twakuza ibyo bintu umenga kwishuri batabikunda hama birambamo cyane ndabikora gusika no. Mu Kirundi baravuga ngo imigere ibiri ntitereka. Mwebwe nawe iyo migere ibiri mukashobora kuba muyitera ni co bari gihushane uyo mugani ntiwo baraba canke mwebwe kubwiwanyu biraborohera mubikora gute? Sawa ivyo birose cyane kuko sinovyita imigere ibiri ariko novyita ni ibintu bimatanye ni bibiri bimatanye kuko nkuko novuga ko umubaza so ari kubazi gutera umusumari mu byabazi ni kuvuga ko ivyo bintu byose babiri kumwe. Rero novuga ko atari imigere ibiri cyane kuko urumva wabumvye ntoco usiga uwo muntu ntaco yokunda ico kintu nuko vyagenda gute ariko giciye kiboneka ko gisize birumvikana ko ico kintu cyawe kiba cyagize finisage. Ico gituma rese imigere ibiri ariko n'udukorwa tubiri turi hamwe twitwa ko ari umuntu ategeza gukora uko nyene. Bisigura ngo ntawo kwitura ndubwe mu gikorwa kimwe ukwituye ahubwo ati mu gikorwa cyo kubumba bisigura yuko uca utera ukorana wa muntu wa kabiri. Ego umpamuge kubumba ni gusiga ndabukugira ko biba birimwe kuko gusiga mandabizi. Gusiga ni maka usige ico uba wakoze igikorwa uba wabumbye canke no gusiga ibindi. Wala no gusiga ibindi bisohoka mu masambere y'abana inzu gusiga ama peinture moderne ego ivyo byose ndabishoboye si kubumba gusa. Biraborohera gushobora kumara inyota ababitura ndavuga aba client kubwi wawe birakorohera? Je ntibirigera bingora cyane kuko niyo noro nk'ibibiri akabiri cyarimwe sindakuvuga ngo nagumye nkora ndumwe nararondeye abandi bari haruhande banigisha kandi ibyo nzi biri mu rasi wanze nabo barabizi kuvuga ko niyo no musigira igikorwa kanaka sanga yagikoze uko ndabishaka cyangwa uko umukiriya wanje ati abishaka. Isi tugezemo hariyo ikintu citwa kumenyekanisha igikorwa. Umuntu wese agerageza kumenyekanisha igikorwa kugira abantu bashobora kukimenya gutyo bamwiture. Kubwi wawe kubiberekeye niko bigenda muramenyekanisha ibyo mukora? Urabona publicité burya n'uburyo. Publicité igizwe n'uburyo cyane amenyekanisha ibyo wanze bisoboka nkoresheje Facebook na WhatsApp. Wanashima sinari bwanashike n'ibumvi ya YouTube ibintu hamwe n'ivyo mugabo gusa urumva nkamwe ko twamenyanye canke tuzinanye komsa ndibaza ugiye kubimfasha mu kumenyekanisha ibyo bintu kurusha uko je nesoboye kubikora mu buryo bwanje. Nk'umunyamyuga wari we wese warahura n'intambamyi ninza intambamyi nibi mu kugira ibikorwa byanyu mushoye kubikora muhura nizihe ngorane muhura nazo mu buzima nk'umunyamyuga? Ingwane ni nyinshi. Ingwane ya mbere dufise reka sake ndabivuga mu bintu bishobora kuza kubabaza bamwe mugabo si cyane muri Afrika turafise ingorane yuko abantu usanga badakunda art yabo. Ukuvuga usanga bakunda art ivuye mu yandi makontina mugabo art ya Afrika usanga bariko barayirengana. Par exemple nkaje ndabumba
ariko kandi abumba ibintu byiza cyane kandi warabonye ndashaka kubumba ibintu by'amafontaine y'amazi aduza amazi nkabumba akantu nkagashyiramwo amazi mugabo ujya fontaine barasiba bwo kugura mu Burundi akemera kuza kubagurira hanze na déplacement akayiriha iyo ni intambamyi ya mbere abanyamyuga tugira intambamyi igira kabiri dufise hariho ibintu by'ikizungu biriko biraza ibyo bintu by'ikizungu rero biriko biratuma ko abantu batakigura ari yo Burundi ugasanga twebwe turabikoze nubwo baba wakwikoko bikagurisha nk'akantu kanavuga ati ngo magira umutahe ugasanga umutahe wawuhezeyo kubera iki urabikora bikamara imyaka n'iyindi bitaragurwa kandi ugasusimu ugasanga amasosiyete akomakomeye ariko aza kubigurira hanze mu bindi bihugu kandi mu Burundi bisa na bya bindi nyene kandi umurundi igihe yo gikora arafise ni kuguhagarana ukazomutora hafi mu gihe kigize pani akagaruka kugikosorera ngabo hanze urasaba kucugita ko yatabumubona hafi so ni intambamyi zimwe za kabiri ni ubushomeri kubura amafaranga dukoresha byimviro byacu kuko usanga byose biguma bitwara amafaranga umuntu akabura uburyo ashobora gukoresha umwuga wiwe cyangwa aho ugurishiriza tukiri kuri ico kibazo nyene cyo kuba abarundi tudakunda umwuga wacu tudakunda ibikorerwa iwacu ubwo ntibigiye ko muba mudukora ibintu byitwa yuko atabukomeza ibyo babifise nka mwebwe ku byo musanzwe mukora muhingura iki nk'ubu dushoboye gufata tukagereranya ati iki ni cyakorewe hanze y'u Burundi iki ni cyakorewe mu Burundi ubwo ico wawe coba gifise ico kirusha kimwe ca wa munyamahanga bivanye n'ico ukoresha muba mukoresha iki kuvuga ati ngingi nico gituma kiruta kimwe ca wa munyamahanga ego mpagaze ku kintu bita udufontaine par exemple amafontaine hanze yariyo cyane natwe tukayakora je amafontaine yo hanze ni ikintu kimeze nk'igipakapaka sinzi ngene ugitaye hasi kica kimeneka mugaje ndagikoresha isima kandi kigakomera ku buryo gitaye hasi ntikimeneke kiramara umwanya hama na moteri ndayikorera jewe nyene iduza amazi aho ka moteri karakomeye cyane kandi urumva nubwo bukaguriye mu Burundi ukabuze ndakuguriye twanaka niyo kogira panorama magara mugabo bakaguriye hanze bahora bufa bakenda kuduha mu gatoke kabarizo tugira gute kuza kuburepara kandi atari umuntu wo hanze aje kukarepara urumva iyo ni inyungu ya mbere mu gihe uri kuhagurira ikintu wanyu ubu no mu kiguze aguha facture araguha adresse mugabo hanze nta adresse aguha uvuga ati ragudura tase uragiye rero nicyo gituma mu Burundi twari dukora ibintu byiza niba bidukundire gusa nuko baba bafise amahera menshi akumva umenga kugura ikintu mu Burundi canke kugura are mu Burundi yumva umenga ku mahera afise biradayitse ariko sivyo igihe yo kigura mu Burundi natwe turabirira shika dutanga ikori abari kaduza Burundi bwose ari kaduza na bino bari nyuma yiyo Mwisanzwe mwavuze yuko ntumveke yako gafontaine mushaka kwamukoresha nk'isima. Yego. Nta bundi buryo muhinguramwe ibintu byanyu kuko nk'umurundi ariko arumva neza yuko nk'uri karadukurikirana nibwo ati bakoresha isima none bakoresha isima mvuye hanze urumva nta bikoresho kavukire uvuga ati iki gihinguye iwacu wawe siko bigenda. Okay, jewe nukuvuga mbumba mu buryo bushikabune. Ndabumbisa ivu risanzwe ridaturigo kandi ivu rikomeye ico ni ikintu cy'uburundi nagataka ko Burundi gusa ndabumbisha isima nukuvuga ico nico cyo hanze ndakoresha ibintu ntoye nk'umwavu nk'akarorero ndakoresha ibintu biti bipakapaka canke ibikinju bijya batamwa amazi bijya mugenda murata muheze kunywa amazi bigenda bikoresha mu kubumba ndakoresha ibumba rijya tuzaba twabakoresha abafundi abaterambere bakoresha mu kubumba rijya mugabo bisaba ko iyo ndabikoresheje naho nturira ndakoresha impapuro zijya muta mu mabiro muheze gukoresha izigenda zikoresha mu kubumba par exemple ndasaka ngaha haka ndiko ndakamarira na kazebra kazobara kazebra akakabumbye mu mpapuro mwataye bisigura ko mu Burundi turayivyo byose turagerageza kuvyegeranya nk'umwavu bikavamo iproduit kanaka naha nuko katarahera mugabo musikaze kazora kazebra keza cyane bisigura ngo akaanye no muri bwa bwoko naho wotahasi kidashaka no kumeneka ndikameneka ho nyine urabona katarahera ko katameneka nico gituma rero dukoresha cyane cyane ndiko ndabumba nkoresha cyane cyane ibintu bya kama byo Burundi nivyo nkoresha cyane kuko hari gihe birabisaba ni gusiga ko nirondera produit zivuye mu bimera nkoresha mu gusiga ugasanga kandi iyo produit yanjye isa neza canke ivu ryo Burundi tufise ivu ritukura biti nombe rigyo turashobora kurihingura tukariteka ugasanga ravuyemo amazi akomeye dusiga produit yacu ugasanga isa neza umuntu wese arakenera gutera imbere umuntu wese ahari uno munsi sabashaka kuba ari ejo ku bwanyu aho mwahereye muri iyo mwuga muri iyo myuga ko ari ibiri hari aho mwavuye hari aho mwagiye mbega muri kazoza mwifuza kuzogera hehe urakoze cyane
Mbo je novuga ko umugabo niwo untunze kuko nta kandi kazi nkora usibye kubumba gucapa no gusiga amarangi ivyo nivyo bintunze n'utundi tugenegene nkora nkuko nabikubwiye hama usibye ko ni kw'ishure kugira nsike mu mwaka w'8 uko nagarukiye mu mwaka w'8 wa primaire nivyo byahansikanye nivyo byatuma ndiha kw'ishure naracapa burya busuga bitaba Saint Valentin sinzi ko umwamwe arabuciye ko cyane hama ubwo bwarandihira ishure bukamfasha ni kugabura umuryango ko nsanga ndifuvye Joseph na Rufere kandi ndeze n'izindi fuvye ivyo byaramfashije kurera abatoyi banze bariga kandi biramfasha cyane kugera kuno rugero kuko ubu ngeze mu bana babiri urumva ivyo byose nivyo bintunze byonyene hama gusa ndifuza gusika kure kuko urumva nubwo bintunze nta projet birimo urumva hariho kuronka yo gufungura hariho no kuronka umugambi ukorwa bwati icyumviro cyanze ndakirangure bivuye mu bya bindi mu bisanzwe mu Burundi kuko namaze kubivuga biduha ikintu dufungura gusa kuvuga usanga umugambi wo guteza imbere biragoye muri kazoza rero kanje nashaka gusika ku rugero rw'uko mbona ibidandaza tutabora by'Uburundi bigugwa neza ikidandaza cyanze kikagugwa gashobora kuranga umugambi gashobora gutunga umuryango rero ivyo biragoye cyane ko ibibanza muri ville usanga bizimvye rero nk'ubu nka agenda kora sindaronka ahantu ndandariza ibintu byanze nicaye ku buryo nshobora guha umukiriya wanje adresse nziza atuzonsanga ngaho nguri igikoresho cyanze kiri ngaha kandi wabona kigize pano uzonsanga ngaha nenda cyukwigirira rero nk'ubu ndacabuza adresse kubera ko ibibanza muri ville birazimvye byo kugurishiriza muri ivyo bintu kandi leta ntiyadutunganiza ibibanza dushobora kwisanzuramo ngo dukoreremwo umwuga wacu twisanzuye ku buryo uvuga ati ahandi hamakeyi kandi ashobora kuronka abakiriya canke leta irashobora kungirira publicité nkaronka abakiriya bakwiye kuno mwuga wanje rero nico gituma muri kazoza nakwifuza kuba umu artiste avugwa kandi afise ico yakuye muri uwo mwuga yerekana mu bantu bose akavuga ati iki kintu niryo ratiro nakuye mu mwuga na leta ndayiriha muri buno buryo murakoze ndabashimiye kubona mwitavye ubutumire bwacu mugashobora kuba mwatuyagiye byinshi ku byerekeye umwuga wanyu natwe turabashimiye cyane kuba mwemeye ko dukorana ikiganiro nk'iki mwakoze cyane hama n'undi munsi mwadukeneye turi siriyo kuza nta kibazo ego hama tubane hafi ivyo navyo bifise akamaro cyane kuko twabonye nimwe tumenyeshereza umwuga abamenyesha makuru murimo nkamwe ni byiza cyane iyo mwebwe mudusikiye tubona inyungu nyinshi mu mwuga wacu hama mudufashe ni gukundisha abene igihugu ivyo turangura ivyo dukora mubereka akamaro kabyo kuko karaboneka murakoze namwe bakunzi bacu ba Argos TV mwadukurikiranye isango ni mu kiganiro cacu gikurikirana gutaha